hoba hari ikintu kimaze kukubako kumva mengo uyu muziki wowe uheba burarudikana nigwa gutanga amafaranga kwa rimvyi w'Uburundi kahereza amahera bakagira ama publicité abarundi mukora ivy'iwanyu aya amazi ama energy ubutsiye duyakorera ngayi wacu why mudereza abarinzi w'Uburundi n'abakamamaza ibintu babeho ejo bakabandanje imiryango yabo mugamugereza idiri abandi bantu bo hanze mwe mushaka umuziki wacu ushike he ndirimbo ambega nikiye kintu ubona ko generation ya kera cyangwa se umuziki wa kera woba utandukaniye ko n'ububu ndabibona ndabana champagne yego champagne ariyemera no muri mvi yagwanywe cyane yego wo umukongomani wapi ujya no mukomedi wiki mugabo mu buryo bukomedi biyo bwace buvamwo ikintu yaciye buvyaza umusaruro hu wow ubu akora concert abantu bakavyitabira akuzuza za arena imagine ego ndagusubiriyemo abaririmbyi bari muri yo clip igiye gusohoka ya Pizzo featuring Oleg Frima Boy abigeme bari muri yo clip nabigeme 50 irakaze cyane kabisa abahungu bari muri yo clip ni batatu ariko abakobwa 50 abaririmbyi ni basohore tu basohore bamanze basohore bige bavuga ngo abanyamerika bavuga ngo abatanzania bavuga bagiye kubona rero ibiza bisumba bijya mendazi n'indirimbo izosohoka izozana challenge nyinshi izozana ibibazo tu ego twitege yari gafima mugabo ivyo niboneye nivyo twakoze muri clip mama yangu tutagiye mu mimba ego mama yangu turafunzwe ego sinzi Olege no amenyereye agasho ati uzoisoro rya mutipa jera gajo menyereye ahubwo urya no azi jariya bamusubiza ego donc yagerageje urya mutipa yagerageje gushira kwa abakobwa 50 personnes kandi bambaye tout deux pièces umutima wasubiye gukunda none ubu ndi mu rukundo nifitiye umwana yitonda atandukanya nisadunda nibirara achawa nitezoba hey wasema meniroga ye kwangu namba moja Amarero Frima hari agakuru cyangwa se amajambo twigeze kumva ko wewe na Estanish ngo mwarashwanye sinzi ngo mwahasungo no kugwana ngo muri kuri set kuri clip video sinzi so ibyo Frima byarabaye ko mwaguma mwatakane na Estanish ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe mukomeze kugira ibihe byiza mwese mwese muneza mukadukurikirana. It's your boy, your favorite Abdish. This is Mika TV on Firijans Mika. Umenyereza ko wafunza subscribe kugira ngo ibiganiro byiza cyane nk'ibi ntibizoze biragucika. Bombsi bombardment inari umuji king of animation, the master, the monster, the tough, the one and only special upon right tease. I don't care who is doing better than me. I'm doing better than I was last. This me versus me. What I'm looking for is what is a peak your own dreams and I go after them. So that one day when society you were the first one to notice. Umenyereze ko wafunza subscribe ndashaka kwibutsa kugira ngo exclusive interviews zigiye zitandukanye nizizoze ziragucika. Kuri uyu munsi wa none nakuzaniye uwo bitwita Frima Boy yakoze indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Harimo nk'indirimbo nkunda cyane yakoranye na Estanish we ni wewe kiratera yinkiriye sishaka kucabera nka sintera. Yes, niwe turi kumwe rero kuri uyu munsi wa none. Cameraman araza kunkundira tuze kumuhera hasi yagiye yashagije cyane berewe cyane afise look ya kistari kubera ko nawe nyene asanzwe ari umustar. Duhereye hasi kuduga yambaye ikirato cyiza cyane kiyuma kabara kera, tuduze hejuru yambaye ipataro nziza cyane ya bien sana izimvye ya jeans ari kimeze kundi kuntu baba bamufashijemo abajejwe imyambaro yiwe. Tuduze hejuru kandi yambaye impeta zigera kuri 2 ndetse kandi zizimvye cyane zimeze bien sana cyane nzako agapira
kugwatsi n'agakofero hejuru kugira ngo akazuba kataza kumubangamira cyane. Niwe rero turi kumwe kuri uyu munsi wa none kuri Mika TV. Turaguhaye ikaze Freema boy. Yobu nashise kabisa wapo. Urameze neza ga Freema? Ego kabisa. Reka je unkundire imbere yuko uramutsa abariko badukurikirana twinjane na ikirato imbere ko tuja ku ndirimbo yawe ni Buso Nshaje. Baby, oh yeah, nigikiwama yeah, sweetie, oh yeah, ongera ibirungo, oh, numva nosara nkarengegwa mu rukundo rw'umuma, oh baby, ndaraye abayizi tugende. Merci. Niwe kirato naronse kinkwiriye, sishaka kuchambura nkasitara, uranyemeza ukanyuzuza, uranyemeza ukanyuzuza. Yep. Yes, niyo ndirimbo ya mbere uyu muririmvyi Freema boy amaze gukora, imaze kurabwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, ifise ama views menshi cyane kuruta izindi amaze gukora, ndetse ni nayo collabo ya mbere nibaza ko yakoranye n'umuririmbyi akumakomeye, umuririmbyi kazi twemera cyane ngaha Esther Nije. Freema rero turaguha ikaze kuri Mika TV, ndetse turamukiriza abariko badukurikirana. Mika TV abafana bayikurikirana, reka ndababwira ati yambu yego naje ku muntu nkunda cyane, journaliste abaza neza, yego naho nyene agapambana kugira ngo umuziki wacu ushike mu yindi ntambwe. Yego bo nashise kabisa, ndi ready mu bibazo byose. Yego ni Freema yaje muri look ya kisari nka misi yose, mbega kwambara neza cyangwa se kubonekana neza mu bantu cyangwa se imbere ya kamera cyangwa se ahantu uba ugiye ahari hose ukambara nka kistari, bivuze iki ku mustari kwambara neza? Umuririmbyi kwambara neza birafasha. Yego bo bifasha na look, kuko uravye araba boss ugiye gusaba meme sponsor, aba manager ari umu manager ushobora kubona nka boss wa Nueva, yego canke boss za wa Mtwenzi, canke boss wa Gera, ugiye gusaba sponsor cyangwa agenda gusaba ikintu, bagakubona. Abaririmbyi benshi batwita abavoyu, mugabo amaze kubona uberewe, hari kera ukubise pocket umuntu akakubona nk'umusazi. Yego no munsi abantu bose baravuga ati kweli big up. Bisigura gute? Umuririmbyi ni kuberwa kugira ngo nugufasha abone ko yogiye gufasha umuntu nyawe. Nugenda gusaba sponsor wambaye ibintu by'ububandi ukambara kumwe kwa Baudeni, yego kiri umuntu aca kwita umubandi cyangwa umuvayo. Akenshi nkunze kumva bavuga ngo umuririmbyi ni inyenyeri, baba bashatse kuvuga iki ga Freema? Ni inyenyeri imurikira bose, donc na message. Yego cyane cyane abantu rekanda batahure neza, inyenyeri ku muririmbyi ni ibintu bitatu. Yego cyambere indirimbo uririmba ni message ishikira bose. Yego donc uba inyenyeri umurikira bose. Urumva iyo niyo message ya mbere umuririmbyi akwiye kugenderako. Ya kabiri nawe umuririmbyi ni inyenyeri imbere y'abantu. Yego donc umuririmbyi aririmba, umuririmbyi umukinyoma rero imbere ya kamera, imbere donc ivyo akora kina abantu bamubona ni inyenyeri kubafana biyo. Yego donc bisigura ukuntu umustar rero inyuma uvo inyuma ya kamera nawe uri mu buzima busanzwe, gerageza basi uboneke kandi neza, pana kuboneka neza mu maso ya kamera. No bisigura rero inyenyeri umuririmbyi akwiye kuba inyenyeri ahantu hose, mu byo akora vyose, mu ndirimbo, shine, kwambara, kuba peace and love, navyo bizana inyenyeri nziza mu bantu. Pana kugarira umufana, ibintu byose kwicisha bugufi ni bon, vyose ni inyenyeri. Hariho ikintu bakunze kuvuga ngo umuririmbyi agomba kuba ubwiwe yifitiye icyizere cyangwa se confidence, akagomba kumva ko akiyemera akiyumva. Mbega confidence cyangwa se ukwiyumva cyoba gifasha iki umuririmbyi kugira ngo agere kuzashaka? Kuyumva birafasha. Kuyumva ni ikintu umuririmbyi kwiyumva cyambere kiraguha kwanza kugushika kw'ivyo ushaka gushikako. Yego kwiyemera.
ukiyumva yuko kari wewe ari umuntu yo guca intege akati indirimbo yikoze nabi ari n'umuntu gushika no bakubwira ko isese yasatubye ko atandirimbo igiye sindirimbo yego mugabo satubye ari yemera ku ndirimbo yo ari umuntu gushika no akimbwira ati ni busu wapi muga je nkakugege ndirimbo ni nziza yego donc bisigura kwiyemera mugo gakurikirana uri umurinzi gakurikirana amajambo y'abantu oheba umuziki kuko ari umuntu yo kubwira ati bro yego je singo indirimbo zawe yego ataco mupfa ataco munahuriyeko ugasanga ari post wapostinze akantu muri Facebook page akagutuka ko ati umuntu ninde mugo kamureka yego kuko uvuze si je ndamublose uzokura bwabanyuza abafana ba mugabo ukamureka ejo zo gukunda ukagumumwemeza kwiyemera rero birafasha donc umurinzi gutiyeme vraiment sindabibona ndabana champagne yego champagne ariyemera no murimvi yagwanywe cyane yego wo umukongomani wapi ujya no mukomedi wiki mugabo mu buryo bukomedi biyo bwace buvamwo ikintu yaciye buvyaza umusaruro hu wow ubu akora concert abantu bakavyitabira akuzuza za arena imagine yego imagine bro kutiyemera niko kwatumye aba baririmbyi bandi bahevye umuziki yego sino bavuga ngo abenshi bacika intege mugabo abaciyemera turi gukivi yego n'amafaranga dufise menshi cyane mugabo kwiyemera birafasha kandi bikazana n'amafaranga yego ari umuntu yosha kubwira ati jinda ukene muri concert ndagwe 2 millions ukayanga 2 millions kamwe ati mutama reka kunsuzugura awere gendo yareza abandi mugabo ejo ujya mutama akavuga ati ko ujya muri rindi ari reka ndamu miliyoni 5 yego yaranyeretse yuko ari umuririmbyi yego rero kutiyemera niko kwatumye abandi baririmbyi bose ubu badafise ico bimari yego urumva wariyemeye ugasanga wapi rero kwiyemera birafasha rabo kariyeri ya Fizo yego gushika no baraciyemera mutama my brother akiyemera akavuga ati ndagize label Bantu Boy yego yarabaye arabivamwo arapambana avuga ati jendi Fizo n'ubu Fizo kwiyemera niko kwatumye na Lolo gushika n'ubu aracakora umuziki abo batanguranye na Lolo benshi barabihevye yego abagize bibalance kwiyemera raba barahevye umuziki yego nico niko ndatanga karorero kwiyemera birafasha okay iyo Freema asohoye indirimbo hariho abantu benshi bashobora kuyakira neza nabandi bashobora kuvuga ati irasanzwe iraho mbega positive comment cyangwa se comment zigutera intege iyo uzibonye uzakira gute cyangwa se positive ntuzana ni negative comment nazo zijya commentaire zigucinyiza cyangwa se bavuga ati irabishe bimeze gute iyo azibonye nazo abayiyumva gute azifata gute dore kuri commentaire nziza merci jewe je commentaire yose ndayakira neza ego yose ndayakira neza ego bro muri muziki ukifuza commentaire nziza na namuzokura yo commentaire nziza ego donc bisigura yuko commentaire mbi nziza uyizo yakiruko yego bagucafuriza izina bagutuka bagufata nko umengura igisigo iki ni nziza baze ibitusi twariye ni byinshi mugabo no musi tu umufana n'umwana yego ashaka ikintu ciza umumwereka ciza umunsi uzogira kibazo gutuka zo kubahuka yego rero commentaire mbi kubaririmbyi vraiment ndababwira ati nize ziguca intege zigyambi nizo ukorerako ari umuririmbyi sino mvuga kera umuririmbyi ari mu mahanga yego nasora indirimbo agaponda yari we aba mu Burayi yego agaponda magari umunsi tu yaciye nangira message acaria na audio zibiri ati wanyemeje umeuwa kabisa yego none ujya mu niona mu block atari kuvugana oya kweli rero aro ikintu rero twovuga ati gukora dushire mu ishakato ego kora ibishoboka bidashoboka kareka mugabo ukore gusivyo abantu bazokwakira neza hoba hari ikintu kimaze kukubako kumva mengo uyu muziki wo uheba icyo nico bura ni challenge yego kirabaho kavuga ati je ndahevye muziki ugasanga ari umuntu
ari ikintu kimwe nigeze kubona iyo ni challenge yabereye muri concert iraho Ego. abarimvyi twashise nashise gusa kusapotinga mugabo abantu barakoma induru Frima Boy yashise iki MC le MC yari mu journaliste so muvuga yavuga abandi byakaga kuvuga akanga kuva kandi uhari mari kandi naje n'inguvu nyinshi cyane kuko nibakunda kutubona mu birori abantu babonye dushise bavuga ati uyu muntu vraiment wa Ego. nibatubona mu birori bakaba bifuza performance zacu mugaje sinanje kuririmba naje gushigikira ben evenement mugabo l'autre là yari hajya akavuga amazina y'abandi baririmbi gushika abantu bavuga ati no wesha akavuga mugabo akabona ko menga je ari kindi kintu uvuga mugabo icyatangaje cyo na boss wahajya avuga ko avuze bajya boss Frima Boy ringa Frima Boy ni yacagenda atwe amafaranga Imana yarabikoze donc nashizi aramamagara sinaririmbye zirakoze iki acha envelope tugira kumwe n'abandi baririmbyi me MC la Magia amafaranga bamaye na chemerezo ujya mu MC kandi ati Imana iziguweza gire n'inzigo konyene bisigura rero hajya ndaciye mbona ati Imana no heba umuziki ari umuntu akwanga ataco mufa ari umuntu akwiyumvamo nabi sana abati umuntu ugenda mwanga ni mugabo na ico no kuvuga ati ugwanko umuntu akwanga niko utuma weba umuziki je challenge nyinshi zaciye kuvuga ati genda hevye umuziki mugabo ngacamura bajya abantu bose n'abantu basanzwe cyane Ego. Okay. Aho nce nifuza kumenya Frima sinzi ko uvyibuka neza ariko ndashaka utubwire n'abari badukurikirana impamvu Frima Boy yahisemo gukora umuziki ndetse n'indi mpamvu iriko iratuma Frima Boy atoreka gukora uno muziki ari karakora umuziki impamvu je ndiko ndakora umuziki Ego. umuziki ndawukunda umuziki uri muri jewe kandi ikintu kimwe umuziki wamaze kumfasha byinshi Ego. byinshi Ego. uko uri umuririmbyi ukabona uko urakora music ari kintu ukura mujya muziki muziki uramfasha byinshi Ego niyo mpamvu mbandanya nkora music icyatumye nja mu muziki navuga ati je ngiye gukora ikintu kizoma ejo cyo kirama uko deja uri ukora mu music ga ma platform y'umuziki araria za bon player iki donc YouTube nayo nyene gashirako bisigura yuko tureka na YouTube na n'izindi business cyangwa izindi issue umuntu akora zavanye mu muziki umuntu akabifasha rero kuvuga ati muziki narakunze kuraje umunsi bizotangura kunyima nzobireka Ego. Okay. Umaze gihe kingana gutse ukora uno muziki ga Frima bo gihe kirekire panda myaka 10 ningahe nk'imyaka irenga 10 Ego irenga 10 Ego. Bo irenga 10 haci aba agapose 2015 Ego. harabaye challenge murazibuka music Ego. nyigira cha turabandanya kandi mugabo hajya twamaze gufatisha acazamo ibintu bivuruga music Ego. mugabo ushika n'ubu mubiga twatanguye music abo twatanguranye nabo ndashima Imana n'ubu baracakora music all saint Ego. ubakora karaoke ndashima Imana kuko nawe nyine abandanyije music Ego. Abo twatanguriye muziki Masoja Hero umwe yaragiye batangira barabivuyemo bariyo barakora bo donc niyo mva nakubwiye ati Ego. gucika intege bariyo umwe n'umutaximene mugabo I can sniper undi yarafuye Ego. no bisigura yuko bakora music isaba amafaranga man bazo kubesha Ego. talent igumanga ndakubaze gato Emerson nazi kuririmba arabizi cyane kabisa none uramubona arekura music oya ni gake kaba none cumuye ko yabihevye afite talent akwari itegura kubomba kubombarda agakubita bombe Ego. nziza ugara agasora indirimbo nayo yofata amezi 9 10 atasoye muziki mugasoye ikintu kikazosoka Ego. sikuvuga rero hajya rero nabajya balikiba sikuvuga ngo babuze amafaranga mugabo barafise target yashaka kurindira amezi 3 4 5 6 7 ashira muziki Ego. bijana no kwipanga Ego. Ni bihe bintu Frima Boy
yishimira ko amaze kugera ko akabigera ko abikuye cyangwa se abihawe n'umuziki ndetse buri muntu wese yoshobora kubonesha amaso yiwe. Icambere ndashima Imana kumenyekana, naramenyekanye na muntu numwe atanzi mu gihugu, maze kurimba mu ntara zose z'igihugu, ndazwe cyo camira gishima Imana music. Cyakabiri nico navuze nga nakuyemo utuntu twa fashion mu muziki. Sivi Imana iragira turaronka ga studio. Apana record u studio bukora business. Music. None. Ico no shimira kandi music connaissance. Ubu nizere ko ata concert ni moje noriha. Nayo ba concert ingana gute meze gute mu gihugu sinoriha. Kwizina nubashe. No byoshika bikaria ni support mba nanze kuyo show. Reka nshimire batusengera plaza baraza akamaro kacu boss big boss. Bo bagerageje umuntu akagushira kuri kumaba VIP agashira picha yiwawe, iyo picha iriwa ku kwezi. Ninda maze kubikora mu Burundi. Nta numwe kabisa. Change nindi umuntu amaze kwiyumvira ati abaririmbyi b'u Burundi tubashira aba Nigeria aba Ghana biki brarudikana ni gutanga amafaranga kwa barimvyi b'u Burundi kahereza amahera bakagira ama publicity. Abarundi mukora ivy'iwanyu aya amazi ama energy ubutsiye duyakorera ngayi wacu why mudereza abarimvyi b'u Burundi n'abakamamaza ibintu babeho ejo bakabandanje imiryango yabo. Muga mugereza idiri abandi bantu bo hanze mwe mushaka umuziki wacu ushike he byose nuko rero bimeze. Imbere yuko dushika ku ndirimbo yawe nshaje reka tumanze duce ku ndirimbo yawe imaze kurabwa n'abantu benshi cyane kurusha izindi umaze gukora. Mbega irya ndirimbo yabonetse gute, yabayeho gute, indirimbo yaguhuje na Estanish aka kanya ndetse na nubu twacayichase ngene yibihe byose? Irya ndirimbo ni ibihe byose. Indirimbo n'umwana waje zo kwa mavuga papa yarakoze. Bisigura gute? Irya ndirimbo ni version ya kabiri. Version ya kabiri. Kuvuga ko hariho na version ya mbere. Ya mbere twayise uranyuzuza. Yakozwe na producer Guido Mario. Ubu Guido Mario abarizwa mu gihugu cya Canada. Ubu yadukoreye indirimbo cyo giye jewe abantu batazi Estanish twahuriye nawe nyene avuye muri Eglise ahevye vya gospel acaraza dorira studio yari mu Caramanga ku mayira abiri. Tuchogira ifise programme yo gukora, producer ambwira ati tushaka gukora tushengera dukora zouk iri professional. Producer chambwira ati na kibazo akubita Estanish na arafise yandi maide turavugana turara mu studio turapanga ico twamaze gupanga ko dukorana cyane. Ama Estanish turapanga turahura kuri studio tukora indirimbo imeze neza. Kwanza iyo ndirimbo uranyuzuza iri YouTube. Mugabo niri muri channel yanje, iri muri channel yanje mugabo iyo nari nahevye bari baragize ibintu ndayiheba. Ari indirimbo zimwe sinazanye ngo shire hajya ziriyo uruzandika uranyuzuza uzoyibona Fiba Boy na Estanish. Iyo ndirimbo turayikoze Estanish aririmba neza. Tugenda mu birero cyo gihe hakora ama clip za Black Acture akaga video. Black Acture ndababona. Cyo gihe hakora ama clip zabajya menshi cyane. Kugira ngo clip zisohoke ziboneke byari bigoye cyane. Nekumengo hari zamani. Baraciye uranyuza ni yakera. Kera Estanish akiva mu ishengero. Kera cyane kabisa. Ama turakora Estanish acharonga management ya Buki. Buki Club. Acaba iramufashira mudandaza Estanish. Cege naje ndiko ndirondera datangura kuyirondera neza ndironka uburyo butangura kubuza. Estanish amaze kuronka uburyo. Cege turahura muri club. Estanish turayaga turaciringa gato. Cyo namubaza ati ya song yacu tuyikora tuisohore clip
Estanisha mwe tu kwera twabura amahera ya video mugaca mwe tu uni sawa uni sound nawe uvuge ejo togenda kunoca ja kuri ya video tugakora akaca mbwira ati ijya ndirimo ni version ya kera tuje tuyikore ushasha cha tugendera kuri studio Indo ni record hariho producer yitwa Kelemei Pro turahurayo adukorera umuti cyo gihe Estanishe acavuga ati Frima dukorere akazi nibuka ko ngo turange mudi nazanye gazi ya Royal muri studio turi abantu batatu je Estanishe na producer gazi ya Royal chora kubise Royal ijya ndibo twayikoze turi muri mudi dasanzwe niyo mpamvu ya Chisoka ari fire bro turaheza kuyikora umusekretari yari hajya aca acha dusanga asa avana hajya producer agomba kutumvisha rero ivyo twakoze secretary umukobwa sinofa ndamwibagiye aca arayirecordinga aragira record ayifata neza kweri kuri telefone yiwe jewe ndi muisite niko ndapoa nca ndaronka tape yiga ndirimbo ikirasanza kuko ubyo mukobwa nanye yace irungikira umutiro ngo ndi muri studio muri group yayirungise muri group bo byashwe gato ndamfungishe mugabo yavuga ati sijewe yari vibe y'indirimbo ngo ndashimira ko igenda imitashise kure mu bantu cera mbwira Estanishe ko twamaze kuba ni esheki tuyisore n'ingoga turayisohora clip turakora Pops niyo yayikoze eka Imana mushimire Pops naho nyene ari mu ma clip niyo kirato iri mu ma clip ya Chimurongera isoko kuko yakoze indirimbo ya hit song ikirakundwa za Tanzania hose mu Rwanda hose ama TV zo mu Rwanda kandi zishimire za Tanzania ATV Flash TV yo mu Rwanda nyinshi Kampala TV Arama TV menshi nabonye ariya ego nivuga ati kumbuko zikino chizi mane irakivomera rero indirimbo cibahita uko nyene bose kandi abashimire kuko bose ko twakoze indirimbo urumva je na Estanishe twayikoze twakoze ikintu ciza ego mugabo niki igitangaje rero abantu batazi gushika n'uno munsi nturagira performance y'ya ndirimbo ya bo mugabo Estanishe ari mu performance ziwe arayikubita bo ndibuka ko ari message twari igihe cyanyuma twarindiranye na Estanishe durira kuri centre jeune ari une bari bafise concert n'abasatbi n'abadramatiwa mugabo harabaye challenge kugira ngo nishike nambwiye ati nzoba ndi busy mugabo iperforming arana kimwe amarero Frima hari agakuru cyangwa se amajambo twigeze kumva ko wewe na Estanishe ngo mwarashwanye sinzi ngo mwahasungo no kugwana ngo muri kuri set kuri clip video sinzi so ivyo Frima byarabaye kweri mwagoma mwatakane na Estanishe no ni ivyo byo kugwana wapi ni challenge gusa zaciyemo ku ndirimbo donc Estanishe yarakeneye kupostinga ijya ndirimbo ayiposting aposting ijya kazi donc akazi kijya ndirimbo ayiposting ayishire ahabona ego acha barero challenging iyo narinze ti Frima ko tumuza ari umuntu yitonda gashefu mugomba mu murenganye ngo yoshwana na Estanishe kweri nuko Frima tumuzi yitonda navyo noko ego okay reka tuje ku ndirimbo yawe nshasha yitwa ni busu mbega ni indirimbo wakoze umeze gute uri muri vibe yihe uri muri mood yihe mbega ni busu yabaye gute ku bantu batarayumviriza ni busu ni indirimbo ya bien afro ego siza indirimbo y'urukundo clip video yo waratwice turagati iyi style Frima yazanye ni yihe donc bon naragerageje kugira narakrea utuntu twanje donc music ni kukrea benshi bakora aririmba ama piano bo undi akarimba kuvya style donc tu na style gusatanduka yiga ni afro reka nshimire n'abandi baririnze ni afro irimwo piano afro piano wow
Ego ducishize ku gatoya ku bantu batarayumva nkumbure bace basimbira no kuri YouTube bayumviriza. Umutima wasubiye gukunda none ubu ndi mu rukundo nifitiye umwana yitonda atandukanya n'isadunda n'ibirara achawa nitezoba hey wasema meniroga ye kwangu namba moja ya papa boy. Yes ariko akenshi Freema arakunda kuduta mu turimbo turi romantique imitoma iki Freema kubera iki ukunda kuduha indirimbo akenshi z'urukundo usanzwe romantique no mu buzima busanzwe no urukundo ararukora urukundo umuntu ararukora please je nkoze urukundo donc urukundo ni ikintu kiri muri jewe na muntu wese atari mu rukundo nawe uri mu rukundo donc je nkoze indirimbo si je mba ndirimbye je urukundo urukundo rurimwo benshi tutwanditse indirimbo ishikira benshi bari mu rukundo akenshi turakunze kubona abaririmbyi bajana n'ibigezweho ugasanga nimba ubu tuvuga ati hagezweho drill ugasanga abaririmbyi benshi bariko barakora uwo mudiho canke bakavuga ati ubu hari amapiano niyo agezweho ugasanga abantu iyo banabaririmbyi hafi ya bose bari mu amapiano ariko Freema akonze gukora utuntu twiwe ayipoye kandi atakunze kwigana abandi kubera kiga Freema udakunze kwigana abandi cyangwa se kujana n'ibiriko biravugwa no mapiano ndayafise meme menshi kandi n'indirimbo naheruka gusora yitwa ndi fresh yari amapiano ni fresh ni piano kuvuga turakora me umuntu abafise n'izindi style abantu bashaka kumva umuziki wacu kweki dutu umuziki mwiza tuja mu mapiano bisigura yuko n'amapiano n'umuziki mwiza mugabo ku Barundi bakeneye mazuke bakeneye kompa bakeneye afro gutamba ibintu nk'ivyo ya Freema amaze imyaka irenga 10 ari muri uyu muziki ndetse na n'ubu kandi umuziki araca gukora ndetse kandi aracari kuri top mbega Freema ni utwe tubanga akoresha kugira ngo yame avugwa cyangwa se agume ari on top ni umutima mwiza tu no kwitahura no kumenya ivyo turiyo miki no kumenya icuri tu ukamenya ati jeme mezuku nkene iki niko ndapambana kubera iki aho music ushobora kwikora turashobora kubona nko mu minsi iri imbere canke mu mezi ari imbere canke mu myaka iri imbere iyindi collabo ikomakomeye iruta iyo wakoranye na Estanish ziriho nyinshi wamaze gukora canke maze gukora sinasohora mu Burundi rero nka collabo ziwanje nakoranye n'abarimvyi b'u Burundi bagenzanje bari hot bisigura ni collabo zitatu bo ni kubera gusa challenge namba naso ni busi sinari kwisohora mu iki gihe kubera abo twakoranye ama collabo ama video to shooting abamo tutaraheza ama location umwe turafata zimwe izindi tukacafatirwa ubundi nari mu gihugu ibintu nk'ivyo donc mugabo rero na collabo ije gusohoka vuba cyane ya ikomeye cyane Buja piano donc ibiga muvuga ngo piano indirimbo ya umurimvyi twakoranye yitwa Pizzo official donc uyo mutipe Pizzo featuring OLG Oleg and Freema Boy iyo ndirimbo eka jenda kubwijukuri basohori nama piano agezwe donc basohore mutipe donc clip muri clip abigeme bari muri yo clip 50 bari muri clip video mugomba musore vuba cyane ndagusubiriyemo abaririmbyi bari muri yo clip igiye gusohoka ya Pizzo featuring Oleg Freema Boy abigeme bari muri yo clip nabigeme 50 irakaze cyane kabisa abahungu bari muri yo clip ni 3 ariko abakobwa 50 abaririmbyi ni basohore tu basohore bamanze basohore bige bavuga ngo abanyamerika bavuga ngo abatanzania bavuga bagiye kubona rero ibiza bisumba bijya mendazi ni indirimbo izosohoka izozana challenge nyinshi izozana ibibazo tu twitege ryari Freema
boss yiwanje mugabo ivyo niboneye nivyo twakoze muri clip mama yangu tutagiye mu mimba ego mama yangu turafunzwe mugiye ndirimbo na mugiye muri rimvya zo isohore pizo ego asori rya ndirimbo je namaze kwigira ego nazava kukwege ego donc tuzogaruka namba bazo yugara bazo baritira bazo giriki tuzogaruka gusa byaheze pizo ni Murundi ya no Murundi ndirimbo nange ncenda numva ncenda ishaka cyane ya ncenda ishaka cyane ndirimbo bona kubye ati ngo numva amapiano tugiye gusora mbi ya nyayo bana ya danje professional song bro ego wakoze beat ni ho bita Bedi Best ujya no matsari rero kuvuga rero indirimbo irasose pizo vuba twaravuganye ejo ambwira ati Frima ndekure namati rindira nudukwegere ego sinzi orege no amenyere agasho ati uzoisoro rya mutipa jera gajo menyere ahubwo urya no azi jariya bamusubiza ego donc yagerageje urya mutipa yagerageje gushira kwa abakobwa 50 personnes kandi bambaye tout deux pièces deux pièces nguma mukuri byananiye abandi ivyo abandi bati 50 je no kwa undi muri rimvye gamugiye amaze gukoresha abakobwa benshi ni dramati mu ndirimbo ya mariage mugabo rero iyo record yigomba ivune imene mugabo muyimene mukubite mwiyanje kandi abakobwa baroza bavaga benshi ewe bazi kumuhemba abakozi bakora ubaka etage nuko bariko barabahemba ego wa zaba ari ikintu cyiza cyane okay Frima hari aba legend benshi bakoze umuziki kera ariko babivuyemo hari abarambiwe hari n'abandi bakora kamwe ku mwaka abandi iki ariko wowe umaze imyaka 10 kandi uracakora indirimbo ndetse nta gihe kinini gihera utadukubisemo indirimbo ambega ni kiye kintu ubona ko generation ya kera cyangwa se umuziki wa kera woba utandukaniye ko n'ubu generation ya kera yaracitse intege ego mugabo si gucika intege noti umuziki wacu bamwe bigiriye hanze abandi baragize umuziki wacu warahindutse ego warahindutse gute ubariwo management ego rero management zace ziza guca ingufu bajya abandi baririmbye ego bitanga basanga umurivyi muri management afise ingufu nyinshi kubera vyose ego exemple nka D1 c'est tout force tous les forces yo kuba D1 afise radio afise studio none wewe umva umuririmbyi afise ivyo wowe udafise na kimwe umva muzo kwigana wari moja kuri evimwe kabisa rero management zace ziza guca ingufu mugabo no kuduza izindi ngabirano ego bisigura rero muziki wacu kumwe twabifata kera ugasora indirimbo ata YouTube ukumva mugabo kera abaririmbyi bakera ba respect gusora indirimbo ikavuma kuri bluetooth mu ma studio gusa ata YouTube iraza mu Burundi imagine ego barakoze cyane kabisa ama wowe ukacuza gusora no musi indirimbo kuri YouTube ukacuronga n'ukuntu uyisharinga kuri WhatsApp igashikira abantu bose kera na WhatsApp uzanye umuntu agenda na CD kuga ku mufuko ashika agasiga indirimbo yiwe mugore heza Frima ni hehe umuntu ashobora gusanga Frima social media akoresha ni zihe Frima Boy Facebook page Andika Frima Boy. Urambona. Facebook, Instagram Frima Boy. TikTok Frima Boy. Hose ni Frima Boy. Be Frima arakoresha ziga aje ma platform ya Juma kama oyo nanibagiye please sorry. Hose ziriho Boomplay, Spotify, hose usanga Frima Boy. Asante sana kandi kugushimiye cyane Frima kumenya waduhaye. Merci. Okay, asante sana hama kuba turabona na indirimbo yiwe ni Busu muyisanga kuri YouTube channel yitwa Frima Boy. Yep. Yes, ni indirimbo nziza cyane kandi imaze imisimbike cyane sose abantu benshi cyane bariko barayikunda nizera ko nawe nuwagenda uza kwikunda. Gaduza dusubire kindi gihe Frima Boy.
What up? Yes, utibagira gufyona subscribe ndetse ndagushimiye cyane Imana ikongereza imigisha. This is Mika TV on Philigence Mika. My name is Abdish. Kanusubire kindi kiganiro gikurikira. Make sure you are subscribed. Ciao ciao.